Umugambi wose uri muri valere y'imiliyaridi zishika 50 z'amafaranga y'amarundi. N'ikibanza kirenga gatoyi hektare zibiri. Amazu tugira twubake ngaha cyane cyane yari mu bwoko bw'ama VVI. Ego. Namazu ari mu bwoko bw'izo twita ama high ceiling. Aho tusimba dare ya mbere tugasakara dare ya kabiri. Ego. Ego. Amazu tari bwabone ngaha mu Burundi. So kaze wironkera indoto inzu y'indoto zawe. VVIP igizwe n'ivyumba 4. Ego. Iba yigenga iri muri are zine 400 meter square wigenga mu rupangu rwawe nta wundi akwinjirira. Hanyuma twaca tugira rero na premium iri kumwe na swimming pool. Iyi nyubakwa nagakura kuko ibiri muri are zirenga standard. Ego. Ibiri kumwe na piscine ni vira ya yindu yiri mutifuza gusohoka. Wow, turi mu gihe uravye amazu amwe usanga iri ku miliyoni 800 abandi ya muri yari abantu bakavuga bati kubera iki abara amazu azivye hari ico mwiyumvira ku munyagihugu muto muto. No, I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit, I got no love for the fakeness. Mwiriwe cyane baramutse bivanye naho muherereye ndabe kuri mikro ni jewe nyene juste gale kadro Tuzokoresha ke Black Machine Black ndakubwira ati amazi n'amazi mpabwa abantu nayo sani ni life ukeneye ubuzima urihereza amazi kuko mu bice bigize umubiri harimo amaraso n'amazi ko kuri aha ndabira ko nagukuye hariya nagutwara ngaha ndakubwira ko ndakuzanye muri Fab Homes to Airport ko kuri ahandi ndakubwira ko ari kigwati kizoba kigize uburaro bungana gute ibirimo bimeze gute abarundi bitega iki muri buno buraro bushasha ubakanation ituzaniye ko kuri ahandi ndakubwira ko vyamaze komera je sinahindura banyita kana kimana juste gale kadro Tuzokoresha ke Black Machine Black Viano camera mwitubuzaza ndakubwira ko vyamaze kuzara iyi form indasanzwe ndakuramuza FABLICE. Karibuni. Thanks a lot. Meze bien. Ego ndashima gose. Aha, nariko nabwira ati turi mu kibanza ciza Fab Homes to Airport. Ko kuri ahandi. Tubwire. Ego. Turi. Urakoze cyane nga turi muri Miliware. Ego. Turi muri Miliware iminota 3 uvuye ku kibuga c'indege. Iminota 5 gushika muri ville. Ego. Kubarabara rya RN5 ngirija hajya ego kandi umenga neza nibuka we warigeze kuza nga turagira ikigani basubira baraho machine yari ngaha abantu b'Imana ni kwa kundi nyene ego rero ni Fab Homes to Airport ego aho tugira twubake amazu y'agakura igicapo ngiki murakibonera amazu y'akataraboneka projet izibijya kurusha n'iyindi ego amazu tari bwabone ngaha mu Burundi so kaze wironkera indoto inzu y'indoto zawe inzu tari bwabone mu Burundi iyo zitari bwaboneke mu Burundi ya Fab amazu tugira twubake ngaha cyane cyane yari mu bwoko bw'ama VVI ego namazu ari mu bwoko bw'izo twita ama high ceiling aho tusimba dare ya mbere tugasakara dare ya kabiri ego ivyo rero mbo maybe ziriho ngaha mu Burundi mugandi ko ndivugira kuri experience yanje yuko naho nari bwazibone at least nta hantu henshi nari bwazibone urumva rero ko ari ibintu biryoshe cyane byakataraboneka. Ubukanation group iratuzaniye kino kigwati mbega kimaze gute reka batwereke Fabri uri kuratwereka tukaba tubona igicapo nyezina cingene kino kigwati kizoba kimeze kino kigwati kizoba kiri mu ibiki ga Fabri urakoze cyane nkuko ubibona ku gicapo iri barabariri RN5 karirija ijya ku kibuga c'indege aha iri niri barabara mubona ngaho hanyuma village ngiyi murayibonera Fab Homes to Airport bisigura kati rero turafise entre imwe ngaha ari iri ngaha iri barabara niri mubona turiko turubaka tuduza rero rikacariza rika kino hanyuma rigasohokera ngaha bisigura ko hariho ubwinjiriro bwa mbere n'ubusohokero uravyibonera rero mu bindi biba birimwo urabona amazu ya kijambere urafise izo twita ama VIP villa ari zubona ngaha turafise ama VIP villa ari ubona ngaha turafise ama apartments ari ubona ngaha turafise n'ama maison jimere ngaha ivyo byose n'ama town homes aya yandi twubaka muri Miliware muri Fab Homes ya mbere muri arimwe sangiri muri arimwe
zarakunzwe cyane no ngaha tugira tuzibubakire. Rero ikindi gikomeye cyane urabibona ko ngaha turafise aho ubona twashize amakontineri, tuzohashira piscine ubwogero, tuhashire gym tonique, tuhashire jardin yo gukiniramwo, tuhashire novuga ati n'akabara. Hariho n'akandi kantu twababikiye tuzohava dubaka ngaha k'ibiro bikuru vya ubakanesi bivuye byo gusembereza. Tubwire duhere ngaha kuri VVIP Villa. Izo bigizwe n'iki? Inzu ya VVIP Villa iri ku giciro ciza cyane. Gusa ikindi no bamenyesha ni cyuko umugambi wose uri muri valere y'imiliyaridi zishika 50 z'amafaranga y'amarundi. Umugambi wose. Kandi nkuko wibona turageze ku bice 15 kujana. Urumva rero clôture hose hari clôture, amafondation, amademi colonne murayabona, amabarabara, ibintu bimeze neza. Rero VVIP igizwe n'ivyumba 4. Iba yigenga. Iri muri are zine 400 meter square, wigenga mu rupangu rwawe nta wundi akwinjirira. Inyuma yo kwinjira muri iyi clôture yose ucushika muri rwa rupangu rwawe wigenga. VIP Villa nayo uri mu rupangu rwawe wigenga. Iyi nayo VIP Villa ifise ivyumba bingahe? Nayo ifise ivyumba 4. Mugabe iri muri are zine, mugiye iri muri are zitatu n'ibice bikeyi. Bivana we n'icyo ushaka turacabandanye. Ukacuronka appartement. Arizi ubona ngaha ziba zigeretse inshuro 5. Hanyuma imwe ikabiri mu appartement 10. Hanyuma appartement ibigizwe n'ivyumba 2. Mugabo ushatse turashobora kuri customizinga bikaba 3. Appartement imwe. Hanyuma tukaca tugira rero na premium iri kumwe na swimming pool. Iyi nyubakwa nagakura kuko ibiri muri yare zirenga 6. Hanyuma ibiri muri yare zirenga 6 ibiri kumwe na piscine. Ikaba ifise ahantu haniniya. Ni villa yayindi yiri mutifuza gusohoka. Wow, ugiye kuraba kino kigwati ngara kwijije cyane ikintu kijyana n'amapiscine. Kuba ari kubwogero mwabushimye kubushira henshi hashoboka ga Fabrice. Turafise urabona twebwe ibi bikorwa nibikorwa dufise mu burambe. Rero abatari bake ari habaza bifuza yuko baronka inyubakwa ziba zirimo n'amapiscine. Nico gituma iyi option ya premium villa irimo piscine twayishizemwo. Mugabe isigura kati nk'ubu atabantu baje bakayigomwa cadushiramwe ama VIP nta kibazo. Urumva rero option ziguma zihari kubakiriya. Option ziguma zihari. Nimba atari banga kino kibanza kiba kingana gute ga Fabrice? Urakoze. Iki ni kibanza kirenga gatoyi hectare 2. Ni kibanza kinini ya cyane kandi turiko turashiramo ibishoboka byose kugira tugira ibintu byiza cyane kuburyo n'ubuvuye hanze aciye kuri iri barabara azoza arabona ibyiza by'u Burundi. Twebwe turi abantu ba mbere bumviye kandi bumvishije imbono y'umukuru w'igihugu y'ibihumbi 2040 n'ibihumbi 2060. Bifuza ko tuzoronka umudari. Wifuza ko muzoronka umudari. Turabona ngaha indani hagati nimba atari banga hazo bari ikaburimbo. Kubera iki kaburimbo kurishira hagati mu mazu y'abantu. Kujya twagiye turabivuga twebwe ibikorwa dukora. Ni kurema novuga ati nukurema Burundi bushasha. Rero nimba mu bihugu byo hanze, nimba Dubai, nimba South Africa, nimba muri Australia bubaka bakabigira bagashiramo ayo makaburimbo, the question is why not? Rero kugira dushikire yambona kazoza nukugira nivyo dukoze vyose bize byishira bija muri uwo mugambi w'iryo terambere. Nico gituma rero ubonamwe amakaburimbi, nico gituma ubonamwe ibintu byiza cyane. Imbere ko tubatembereza tubereke kiro kibanza ingene ino miturirwa bariko barashobora kuduza amashedaje amakorole nagoma nababaze. Uravye VVIP villa na VIP na apartments na premium ifise na swimming pool bangene kumenya uvifuza ibiciro bimeze gute? Harageze birashoboka ko umuntu booking cyane gose. Ico no kubwira cyo ni cyuko wewe uri kuri abikurikirana wifuza inzu y'indoto yawe uno musi ingo kuko ndazi neza ubu nyene tutarigana bisohora ibice birenga 30 kujana byaya mazu biramaze gufatwa. Nico gituma ubona
iza mbere twatangwe kuzubaka uko twebwe twama twabivuze twebwe ntitugurisha amazu twubakira abantu bizigurika umuntu ararungika amafaranga agafinansa inzu yiwe hanyuma tukabona kubaka rero nico gituma ubona n'ibikorwa by'ibanze twabitanguye rero uwifuzamo inyubakwa nahamagara ubunyene kuko ake guarantee yuko mu kiringo kiri munsi y'indwi zibiri inzu zizoba zisigaye zishobora kuba zafashwe rero uwo yifuza inyubakwa nazo nayo ubundi ibiciro biri kuri promotion nutwiture twubwire n'ibiciro bizimbutse cyane tutovugira ngaha urumva abakiriya bazi gutandukana ubu rero icyo dukora treatinga dosiye y'umukiriya ukwiwe dufate nka VIP villa urashobora gusanga igiciro iriko uwuje ashobora kugira customize akavuga ati shirira mutu ugasanga bigiye gutandukana n'igiciro kubera rero duba dushaka ko umukiriya wese aronka ubwo burenganzira tuca dusaba umukiriya ati ngo utwiture hanyuma tukubwire the price hanyuma ushobore kugira icyo twita customize kugira tukuhe the final price. Wow, yes. Vya bintu birakomeye sinovugira hejuru nuko murashobora gutembera Fabrice karibu cyane Fabrice tukaba tuvuye hariya abatayibona tukaba tugeze mu ibarabara aha turi mu barabara rikuru ryo ngaha muri village muri Fab Homes to Airport ni barabara ripima imetero 8 rero iri niryo rikuru hajya niho kubwinjiro bukuru izoca rikata rigende all the way ribone gusohokera hariya rero nkuko ubibona muri ubaka ubuhinga bwacu n'ubuhinga bw'akataraboneka ubu nka turiko turaduzira ibarabara kuburyo kibazo cy'amazi kitazigera kihaba twabikoze muri miriware ya mbere n'ubu wogenda ukara muri Facebook village nta kibazo cy'amazi zo kwigira uhasanga no muri Fab Homes to Airport rero nico gituma ubona mu kubaka turahaduza nta rero turiko turafata nivo y'ibarabara n'amazu rero ubu urabona twashize mu cyo twita amademi corone amademi corone no kugira duheje gufata iyi nivo cyo twa compacta tube tukoze ubwo buhinga bwo kuduza hanyuma abantu bibereho neza muriko murabidusigura turi mu gihe ahanyene kuri aeroport haraba ibarabara riri hejuru cyane y'amamenage mugiye ivura ishobora kugwa amazi kagarukino mbega vyovyo ibi birakwiye kugira ngo amazi ababaga ntaza batera cyane gose twebwe amafondasiyo y'inzu n'ibarabara iri hejuru gato ikibarabara rikuru bisigurika ati n'amazi yose atwara hariya mugabo kw'icyo dukora ni management y'ivyo bibazo nibwo buhinga rero nk'ubu yaba ijya projet ya mbere woyibonamo ikibazo cy'amazi wacuvuga ati abantu baba bampenda muga kubera ko ivyo twakoze ubuhinga twashizemo ari professional no ngaha twajya bwa mutsima twajya bwa mutsima turiko turagenda muri kino kibanza turabona na caterpillar ziriko zirakora cyane gose kujya twabivuze urabona nk'ibi n'amaraterite amaterite rero ni ivu riri mu buhinga bwo gukomeza isi ahantu hose bubaka nibi babanza gushiraho hanyuma amakatapira ubu n'amahoho hariyo n'izindi ziri hanze ziriko ziraza zikora ibarabara aha naho tukaba tugiye na Fab ndabona bariko barakora cyane aha duhereye ngaha Mr Gael turiko urabona nk'iyi n'inzu ya mbere dutanga fondation y'umushinga urabona amademi corone kujya twabigize no kuri izi ngaha n'ibyo twatangwe turakora duca rero tubanza dukomeza isi reka tugende hajura cyubyibonera nayo ubundi ibikorwa byose dukora ngaha ni ibikorwa biba biri profession ibintu byose twubaka ntiducompromisinga kuri quality nico gituma ubona rero nkaha nk'imishinge turayiduza kugira turonke ya level twariko turababwira kandi ikindi no babwira ngaha urabona amademi corone twubaka kubera ari mu kibanza kiba gifise amazi turabanza munsi tugashirayo amakoroni tugashirayo ico biti birato ku buryo inzu yaheze idashobora kumyika amakaro amakoroni yoyo ntamanuka mugabo amakaro
canke hajya muri saro adashobora kumanuka. Fabri, nuko ubu naho tukaba tugeze ngaha aho tubona zino demi colonne tukabona n'uno mushinga hino nyubako buno buhinga bumeze gute ko mbona ibuye rihera ahanyene ku isi mu gihe bari kugimbira mu kuzimu? En fait mu kubaka amaproje yacu kurya ntagenda bivuga mu bintu tudakompromisinga ni karite novuga ati n'ubukomezi bw'inzu nicyo gituma ubona imishinge tuyiduza kandi nk'aha kubera ari kibanza tutegerezwa kwamenaja neza tuca dutegerezwa gufatira kubarabara bikuru nicyo gituma ubona tubiduza hanyuma hariho amademi colonne tuduza hanyuma iyi fondation nayo tuca tuyigaburamwo ikacigenda ifata abaze kubaka barabizi hanyuma duhejeje tugaca twongera tugashiramwo amabuye kugira isi ishobore kuba novuga ati inzu bikomeye uburyo atamigaga canke atantamba bishobora kuba. Turi mu gihe muri ko mukora amaproje manini turabona gusanurisha ko nguru ya Bujumbura Tanganyika Lake View hariya mu Kabezi kubashu gose muko baraduza ubu naho haje Fab Homes to Airport bega ivyo vyose uravye ivyo mufise ugasanga mu Kabezi muri aheza ku mashugwe ni muri aheza soko nguru ya Bujumbura ni muri aheza ubwo ni harabavuga bati ujya mugabo Fabrice ntaramenya ko imigeri idatereka. Oya siko bimeze rega je Fabrice icyo nkura no gutanga intumbero none ntubona ko abene gihugu bariko barakora bavyita bari ku kivi rero nkavuga ati ubwo nakaryo keza ko kugira abene gihugu baronka akazi leta bishobore kuyegeraniza amakori hanyuma twese twibandanize mu terambere kuko umutungo wa mbere Burundi dufise maybe benshi batari bazi n'ubushomeri rero ubwo bushomeri buhari yo ni opportunity none ubona rije ndiko nduba oya mugabo urumva je natanze intumbero abashefu ngabariya murababona bariko barakoresha hanyuma kugira ekonomi gumizunguruka rero niyo wozana nkekati ubaka Bujumbura yose ca dukorokerako muco mukorokera abakozi bariho abakozi bariho turi ngaha turabona ko ibikorwa biriko biratanguye kandi biratanguye nyezina mbega Fabri turabizi ko bino bigwati biba bikeneye abafarmasi n'ibindi byaba bikeneye mu bigwati bitandukanye mbega ivyo ko tubona zino hectare zibiri zizoba zirimo amazu menshi kandi ubona ko mwiteguye yuko mubandanye ibikorwa mwavyumvire kute ko twabonye gusa salle ya gym hariyo piscine hariyo salle ya gym hariyo alimentation hariyo naho gukinira hariyo jardin y'abana n'ibintu byiza cyane ivyo byose rero turabifise bivanye na experience ubaka nation group ifise muri iyi programme yo kubaka ibigwati sinzi ko mu Burundi hari uwa mbere yo turusha cyangwa azoza turusha rero uko tugenda turatera intambwe niko tugenda turinova rero no kubwira yuko biteguye neza hari ahantu hazo naya mabarabara twababwiye ko yagutse imetero 8 hariho naho abantu binonorera imitsi indani turi mu gihe bavuga bati aya mazu ya Fabrice twamatu kuvuga ati inzu ivuye ku miliyoni 700 igiye ku 800 ko abantu baba bacerewe ivuye ku 800 igiye ku miliyari ibintu nk'ivyo hano bagaca bavuga bati izi nzu none baduza bisunziye icyo twisunga cya mbere ni value uno munsi agaciro uko inzu iduga nikiduza akaciro rero ubu yayiguze ikiri kuri fondation sico kimwe n'uwahejeje kandi ikindi nacyo twe tugira off plan rero nimba hari umuntu yatwizeye uno munsi akariha iyo nzu hariho n'abayiriha amakashi atanu umushinga urabona nkajya hariho umaze kwarihira amakashi uravyumva uwo muntu rero yafashe risk hariho abandi baguma bavuga ngo yanga urumva ngo sanga arabasuma ngo sanga ari none gute uwo muntu azocaza agaca kuwatwizeye imbere urumva uwo yatwizeye imbere yo dutegereza kuvuga ati niyo atani inyungu twe tworonka nawe akabona ko yizeye abamwumvira erega hariyo amazu menshi twe twubaka atanyungiriko yego vraiment mu nzira yo kugira gusa bishobore kuganya iyo confiance turi mu gihe uravye amazu amwe usanga iri ku miliyoni 800 abandi muri yari abantu bakavuga bati mbega izi nzu mu gihe ziba ziko ziri ubako birafise kubera iki abara amazu azimvye hari ico mwimvira ku munyagihugu muto muto icya mbere cyo inzu
igugwa amafaranga bivanye nuko yubatse. Bitsigurika ati jewe nimba ndiko ndakoresha ivyo uzosanga iyi nzu nimba yoguzwe ya miliyari cyangwa miliyoni 800 igiye kuri 400. Mugabo ni bake bazogura inzu yubakishije ivyo kandi anje ntavyo nokora kuko sishaka kubaka inzu inyuma y'imyaka 5 izogwe ku muntu. Bitsigurika ati rero twubaka bivanye na vale novuga ati n'agaciro turiko turahiyo nzu. Nayo ubundi iki turagishinga nabene gihugu bato bato abafonctionnaire ba leta abajene aba bakozi kugira nabo bazogera hano baronka amazu yabo. Nico gituma twashizeho project yitwa ku Gatumba Homes aho twubaka amazu azimbutse cyane. Cyafise n'imigambi rero yo kubandanya tugira ikitibagiwe cyo erega ibibanza nivyo twe tugura. Urumva rero nico gituma usanga amazu yazimbutse bambe yazimvye mugabo leta ishoboye kuturonsa ibibanza ashobora kugabanuka. Urumva rero n'umugambi wa twese. Hari n'uwambwiye ati la qualité sachete ubwiza urabwigura. Yego kuvuga ngo biraje cyane zimvye utayishoboye reka babishobora bikora. Uwo yabishoboye niyo yoba yayiguze miliyaridi. Menya ko ari we yahaye akazi umuntu ariko arubaka. Menya ko ari we yahaye akazi uriya mugabi uwo muntu atakoze igikoko. None je nawe twohurira kuki nyene. Exactly. Rero urumva ni shemi idushikiriza novuga ati du connectinga twese ntagere rero umuntu aja ku block iterambere. Fabri, yes sir. Tuwonsera soja niki kintu cyangwa ikero tuvuga tutavuze. Jewe cyo novuga ni cyuko abipfuza amazu karibu right now. Kuko jewe ndazi yuko uko ndabizi nyuma y'indwi zibiri inzu zisigaye zishobora kuba zaheze. Wewe wipfuza inyubakwa karibu wironkera inyubakwa y'indoto zawe muri Fab Homes to Airport, muri quartier Miroir, muri quartier y'aba diaspora. Iminota 3 uvuye ku kibuga c'indege, iminota 5 gushika muri ville, kwibarabara rikuru ry'ikibuga c'indege. Hanyuma uyiguze cash uzoronka discount nziza cyangwa ushobora kuyifinansa mu mezi 12 cyangwa udafise amafaranga uriha ibice 35 kujana imbere ayasigaye tukakujana mu mabanke dukorana ngaha mu Burundi ukironkera ingurane cyane cyane CRDB uri mu diaspora niyo utorinda kuza mu Burundi ushobora kubikora wibereye hanze. Wibereye hanze. Ndagushimira cyane bwana Fabrice. Thank you very much. Reka nabashimire. Narababwiye ni urara heza ukarota neza abantu b'Imana aya mahigwe ntagu jane kuko ubishoboye bantu b'Imana. None kwisi ikindi kintu gikomeye ni cyane naho uvyukira naho uryamira naho wicara naho uhagurukira bantu b'Imana kugira ati bye bye za vista. Raushiro mushiro. Kushula none.